N'umujenerali atinyitse, n'umujenerali ateye ubwoba, n'umujenerali afatwa nk'intwari na bamwe mu Barundi, ariko kuri leta ya CNDD-FDD bakamufata nk'ikigwari yagambaniye igihugu ndetse ngo akagira uruhara mu bibazo vyavutse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ku rundi ruhande ariko bamwe bati General Godefroid Niyombare niwe muntu wenyene akunda igihugu kandi yipfuza ko amategeko yubahirizwa. General Godefroid Niyombare ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ari hehe Godefroid Niyombare? Igihugu c'u Burundi giti mutaduhaye Godefroid Niyombare ntabwo dushobora gusubira kugenderanira nkuko vyahora, kuko uwo muntu arahambaye kandi arafise ico avuze kuri twebwe. Tutamubonye nta kintu na kimwe mushobora gukora kugira imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'u Rwanda isubire kumera neza. Ivyo bivugwa na leta ya CNDD-FDD, aho ivuga ko kugira imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubire kumera neza bategerezwa kubaha abahatswe gutembagaza Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hari kw'igenekerezo rya 13 mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho haduka intureka zo gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza ndetse no kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Bivugwa ko Nkurunziza yari yihagiye kitari mwibwirizwa shingiro. General Godefroid Niyombare ari mu bari kwisonga. Bamwe mu bagenerali bari bafatanije mu gutegura iyo kudeta bamwe barafashwe barapfungwa, ndetse ugira kabiri mu bari kwisonga akaba arimwo General Cyril Ndayirukiye. Uyo akaba yarafashwe afatwa nabi cane n'abasirikare, baramukubagura bamukorera ibintu biteye agahinda. Hatambutse video ku mbuga ngurukana bumenyi, uyibonye wese ararira akavuga ko ibintu vyakorewe Cyril Ndayirukiye vyarakamaramaza. Ariko bamwe bati uyo ni umwansi w'igihugu, nta kigongo yategerezwa kugirirwa. Bamwe mu bagenerali bashoye guhunga igihugu harimwo na General Godefroid Niyombare. Bamwe bakanavuga ko we iyo afatwa yari guca yicwa. Yarabashije guhunga. Kuri ubu General Godefroid Niyombare ari hehe? Kahise kiwe nakahe? Ubundi General Godefroid Niyombare avuka hehe? Ibikorwa vyamuranze nibihe? Ubu turiko turavugana amakuru mashasha kuri we yoba ari ayahe? Ndagenda bikugira vyose mu buryo bagidonido. Siwe wenyene kuko harimwo n'abandi ba generali batandukanye ndetse n'abandi bantu bari bakomeye cane mu gihugu mu butegetsi. Harimwo nka General Ponsier Gaciye ubwenge ndetse n'abandi benshi cane. Yoba barimwo haranira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru ndetse n'abandi mu bisata bitandukanye biyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Vyabaye ibibazo bikomeye cane mu mwaka w'ibihumbi 2015 kw'igenekerezo rya 13 itariki Abarundi batazokwibagira. Yoba bari bashigikiye Nkurunziza n'abatamushigikiye, kuko abari bamushigikiye nabo vyarabaye ikibazo gikomeye cane, ariko no kubatamushigikiye abatarishwe barahunzwe abandi barangazwa. Ni kibazo gikomeye cane. Tugiye kugaruka ku makuru mwanyegejwe kuri General Godefroid Niyombare, umugenerali ateye ubwoba yubashwe na bamwe ariko abandi bakavuga ko ari umwansi w'igihugu. Ubundi uyo mugenerali ni muntu ki? Kandi hano nta mushobora kuronka ibiganiro mwene nk'ibi atari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Nimba tarafyonda kuri subscribe uriko urateba cane, wabazogafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urashobora mu bambere bashikirwa navyo. Ambasaderi Godefroid Niyombare ninde? Godefroid Niyombare yavutse mu mwaka 1969 mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka 1972 Godefroid Niyombare yarabuze umuvyeyi wiwe Paul Niyombare. Yari umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba, yishwe co kimwe n'izindi nshabwenge z'abahutu uwo mwaka. Godefroid Niyombare yakuriye mu Kamenge arezwe n'umuvyeyi umwe yarasigaranye ari we nyina. Godefroid Niyombare arakunda kuvuga ko ivyo bihe bitoroshe yaciyemwo mu bwana vyamutumye canke vyatumye akura hakiri kare, azezwa amabanga responsabilité yo mu muryango akiri umwana, narirya yari umwana w'ikinege. Umuvyeyi wiwe yamwigishije akiri muto kumenya kwifata no kwihagararako mu bihe vy'amagorwa. Akiri muto niwe yavuga ijambo habaye imanza mu rugo
umuvyeyi wiwe ntiyemera ko baja kurondera uwundi mugabo aza kubavugira ijambo kandi yaravyaye umuhungu. Godefroid Niyombare yize amashuri mato mu Ngagara, ayisumbuye nayo kuri Lycée du Saint-Esprit mu gisagara ca Bujumbura nyene aho yanavukiye. Aho arangirije amashuri yisumbuye mu 1991, Godefroid Niyombare yarakoreye ishirahamwe Onatere anariserukira mu ntara za Kirundo na Ngozi. Godefroid Niyombare yinjiye akiri muto mu muhari wa Paripehutu inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Godefroid Niyombare yahavuye aja kwifatanya n'abandi muri FDD hari mu mwaka 1995. Muri uwo muhari Godefroid Niyombare yarajejwe amabanga akomeye kugeza no ku rwego rwa Commandant de Region, aho CNDD FDD ihagarikiye intambara. Godefroid Niyombare yarashinzwe mu rwego bita Etat Major Intégré, mu nyuma agenwa kurongora igisata bita Bureau d'études mu biro bikuru vya gisirikare mu gisirikare c'u Burundi. Muri 2005 General Niyombare Godefroid yagenwe kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare muri 2009, noneho agenwa kurongora ibiro bikuru by'igisirikare. Mu mateka y'u Burundi, General Major Niyombare Godefroid yabaye chef d'état major general w'igisirikare c'u Burundi ava mu bwoko bw'abahutu. Ayo mabanga yayabayemwo gushika mu mwaka 2012. Uwo mwaka yagenwe mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'umwe mu bahanuzi bakuru ba Perezida Nkurunziza umuhisi. Mu rugamba rwa FDD, Godefroid Niyombare yahahuriye n'umugenzi akomeye cyane yitwa Petero Nkurunziza. Uyu basangiye byinshi, babanye muri byinshi. Aho batahukiye mu gihugu, Godefroid Niyombare yarabaye igihe ku rugamba kwa Perezida Nkurunziza, aho abereye umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Godefroid Niyombare yari mu bategetsi binjira mu biro vy'umukuru w'igihugu badasavye uruhusha, babonana igihe cose avyipfuje. Ikindi General Niyombare yasa n'uwisangije nuko ikindi Godefroid Niyombare yasa n'uwisangije nuko yari muri bake bashobora kubwira umukuru w'igihugu iciyumviro cose babona kibereye, ntiyatinya kumubwira ivyo abona bitagenda neza. Ivyo biri mu vyamuteranije n'abandi bategetsi batifuza ko Perezida Nkurunziza abwirwa ukuri kose, binatuma anakugwa mu burongozi bw'igisirikare. N'igihe agenwe mu biro by'umukuru w'igihugu, bamwe banka ko aguma avugana na Perezida Nkurunziza, ntako batagize ngo yigizwe kure gose. Mu mwanya wa mbere yoba yasabwe kuja guserukira Burundi mu Busuwisi no mu Bufaransa. Hose aravyanka kugeza aho umukuru w'igihugu amwisabira ko yoja muri Kenya kubera yatinya ko bagenzi we bohava bamugirira nabi. General Godefroid Niyombare yagiye guserukira Burundi muri Kenya mu mwaka 2013. Muri 2014 induru zariko ziraduga gahoro gahoro mu gihugu ndetse no muri CNDD FDD kubijanye n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango za Munyonyo 2014 aba generali 13 bahoze bagwana muri FDD barandikiye urwete Perezida Nkurunziza bamusaba gukura mu mabanga Generali Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza na Generali Alain Guillaume Bunyoni, ubu n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu. Ico gihe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo ntwazangabo 13 zabona ko abo bagabo babiri, no kuvuga Adolphe Nshimirimana na Bunyoni, aribo bari bishe igihugu. Mu mpera za Munyonyo 2014 Perezida Nkurunziza yarabogoje Nshimirimana na Bunyoni kugira ashobore gushigikirwa n'abajenerali mu bijanye n'ikiringo ca gatatu. Niko guhamagara General Major Godefroid Niyombare amukura muri Kenya atarangije ikiringo, amugena kurongora iperereza ry'igihugu Service National de Renseignement. General Niyombare ntiyari mu basinye rwa rwete kandi Nkurunziza yamufata nk'umuvukanyi. Mu mezi 4 yamaze mu burongozi bw'iperereza,
General Major Godefroid Niyombare yagerageje kwegera imigwi itandukanye y'abarundi, aranavugana n'ibihugu bitandukanye ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kandi ico gikorwa yari yagitumwe n'umukuru w'igihugu, niko gutegura raporo yanditse yerekana ingaruka ico kiringo kizogera ku gihugu no ku mugambwe CNDD-FDD. Amatohoza yari yakozwe n'iperereza imbere y'uko General Niyombare agenwa yari yerekana ko uwo CNDD-FDD yari gutanga wese ngo yitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu yari gutsinda ku rugero rw'ababa 62%. Raporo ya General Niyombare nayo yerekanye ingene Perezida Nkurunziza yitoje ubwa gatatu bizoteza intureka mu gihugu, ingene abanywanyi ba CNDD-FDD bazocanamwo, n'ingene Uburundi buzofatirwa ibihano. General Niyombare yahanuye ko Perezida Nkurunziza atokwitoza ku neza y'igihugu na CNDD-FDD, na cane cane ko bari bazi ko intsinzi boyibona mu gihe botanga ubundi mukandida. Perezida Nkurunziza yapfuye kuronka raporo ya General Niyombare mu minsi 2 yaramukuye mu mabanga, hari muri Ntwarante mu mwaka 2015. Mu minsi yakurikiye Niyombare yarahatswe kugandagurwa n'umuryango wiwe urabangamigwa. Kuwa 13 Rusama 2015 General Major Godefroid Niyombare yagiye imbere y'umugwi w'abapolisi n'abasirikare bamenyesha ko batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi bwariko bukorerwa abanyagihugu bari mu myerekano yiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Iryo tembagazwa rya Nkurunziza iryahavuye rikunda, General Niyombare acarahunga igihugu. Ibintu bitangaje cane n'ingene ivyo General Niyombare yatanze muri raporo yiwe muri 2015 kwezi kwa Ntwarante vyabaye nka vyose. Naho wahawe raporo atayikunze, biraboneka ko wamuhanuye we yari yubahutse kumubwira ukuri. Ni gake cane abakuru b'ibihugu baronka abahanuzi bababwira ukuri, cane kubitagenda neza. General Godefroid Niyombare kuva mu mwaka 2015 amakuru yizewe avuga ko atawuzi neza aho ari. Gusa vyagiye bikunda kuvugwa cane, ndetse ngo n'abategetsi bakuru mu gihugu c'u Burundi barazi neza ngo ko ari mu Rwanda. Gusa icatumye abantu bamwe batangura kwiyumvira ko atawuzi neza aho Godefroid Niyombare ari, nuko abategetsi bo mu Rwanda bavuze ko hari n'abantu u Burundi busaba u Rwanda kurungika, yaba barahatambutse barahaciye baja mu bindi bihugu, Burundi bukabandanya kwiyumvira ko bari mu Rwanda nyamara bari mu bindi bihugu vya Buraya ndetse na Amerika. Biracari kinyegezwa aho General Godefroid Niyombare vy'ukuri ari, gusa ababikurikiranira hafi bavuga ko u Burundi buvuga ko ari mu gihugu c'u Rwanda. Godefroid Niyombare nyuma yuko gutembagaza Petero Nkurunziza bimutaye kuwa amazi kubwe n'abandi bagenerali bagahunga igihugu, haravutse umugwi witwa Forebu n'umuhari witwa Forebu. Uwo muhari witwa Forebu akaba wari urimo abasirikare bakomeye mu bari ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. Abo basirikare bakavugwa ko ngo bari bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza igihe yarakiriho nyene ataritaba Imana. Uwo muhari Forebu waravuzwe cane mu myaka yakurikiye 2015, ndetse Godefroid Niyombare yarigeze kumvikana ku maradiyo inyuma y'imyaka 2 ahazwe gutembagaza ubutegetsi avuga ko ari mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyarateje urujijo, bamwe batangura kwibaza Godefroid Niyombare koko yoba ari mu gihugu akaba atazwi aho ari. Yavuze ko ari mu gihugu imbere kandi ko atacitse ivutu ku ntumbero yihaye yo kuvanaho Petero Nkurunziza. Imyaka iratambutse atawusubiye kumva agakuru ka Niyombare Godefroid. Bamwe bagiye bakwiragiza ibihuha ngo Godefroid Niyombare yoba yibera muri Amerika, abandi bati Godefroid Niyombare yibera mu Bubiligi, abandi bati Godefroid Niyombare ari mu gihugu c'u Rwanda i Kigali, abandi bati Godefroid Niyombare yarapfuye, abandi bati Godefroid Niyombare ari muri Kongo aho ariko arategura umugwi w'abasirikare bakomeye karuhariwe mu gutegura urugamba ngo bazotembagaza ubutegetsi mu Burundi. Abandi bagiye bavuga ibitari bike vy'ukuri, gushikana n'ubu biracarimwo igipfungu ndetse biracarimwo ikinyegezwa gikomeye ku
kumenya amakuru ya Godefroid Niyombare. Ku batari muzi kahise k'uyu mujenerali akomeye cane yatumenye aba CNDD FDD bacikamwo ibice, igihugu kikagira ivyago kuko yafashe intumbero yo kugira asubize igihugu bene co ndetse hubahirizwe amategeko. Ariko ku rundi ruhande aba CNDD FDD bakavuga ko ariwe yateje akajagari mu gihugu, bakaba banasavye ko ategerezwa kurungikwa agahanwa gushika naho Uburundi buvuga ko budashobora kwemera gusubira kugenderana n'u Rwanda mu gihe batabahaye bahatswe gutembagaza ubutegetsi. General Godefroid Niyombare bamwe bamufata nk'intwari, abandi bati n'ikigwari yarahemukiye igihugu. Wewe uhejeje kumviriza ibi ngibi, iciyumviro cawe coba ari kihe kuri Niyombare? Koko ubona ivyo yakoze byari ukubahiriza amategeko canke yarahemutse nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD? Ndabakengurukiye cane mwese, turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tubashikiriza. Ntahandi hantu ushobora kuronka ibiganiro ngene nk'ibi tari ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ICTV. Gutyonda kuri subscribe nico conyene tugusaba, maze ukaraje uba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi tugushikiriza. Mukanya turaza turabera n'ibindi hamwe biriko biravugwa irya nino.